rimwe na rimwe ukumviriza cyane niwumvirize mugabo ukagera ahantu hitamo ugira un choix personnel ukavuga ati jewe ndafise ibintu byinshi nkora nta mwanya mfise w'Imana mu bisanzwe ndavye ibintu nkora nta mwanya mfise w'Imana kandi umuntu ashigiye kwisha mu bwenge bw'abantu urashaka kuvyumva mugabo kwera urumva tudakoresha ubwenge bw'abantu rimwe na rimwe dukeneye gukoresha ubwenge bw'abantu ukarekana umutima kakurongora kakwereka harabaho ico kintu c'uko igihe cose ugihitamo mbega uno munsi ko akazi nakoze kuva mu gatondo gushika mu ijoro ndafise abana shika ndaba ndafise umuryango shika ndaba mbega mfise umwanya uryushye peut-être bikakugora yo kuja mu gisabisho byo kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu mugabo ukagira hitamwe ati reka naho ntagiye muri ako gisabisho reka nterera agasabisho abarimo mukaba muri ubwo bumwe mugabo urumva si ubumwe bukugwa ni ubumwe uvuga uti jewe ndagize hitamo ryo kuvuga ati tugira tubana physiquement mugabo tubana spirituellement c'est-à-dire ndabasabire babasuye gusenga mu kirimi cyabo ivyo bikaca bibatuma baja mu butumwa mu bisagara baba mu maparuwase babamo umva byarakije akariro byaradufashije cyane kugira abasacerdote badufasha batwumviriza abasacerdote batwibutsa ico turi umusacerdote akubwira yuko ubuzima budahagaze ku byo ufise budahagaze ku byo ukora budahagaze ku byo ubona ubuzima budahera kwizera kudahera kakameze kadahera gahagaze mu gusangira ijambo ry'Imana n'ubundi muntu mudasangiye urukoba mudasangiye ivyiyumviro ururimi mu kumvirizanya hakabamo ukuntu ko kuba disponible urumva ivyo vyose haraba n'abandi bavukanye badukurira baje kera batugiye imbere umva ugasanga buhoro buhoro me ntawe ugukwega umva iyo ni shwaje we ngira nkavuga nti padiri ko yampamagaye umuvukanyi wanje ko yampamagaye ngo ngirike ngo dusange isabisho nkita umva rero ko kwita uko kugamburuka kugenda kuvyara kuba sensible muri wewe uvuga ati numva shonje uyu munsi mugabo plus uja kure plus ushika ukaba muri désert personnel ukaja kure au début biragoye mugabo ni bya dusaba yuko umuntu adahebera na usidira uhamagaye naka ugasubira ukamuhamagara ukamuhamagara mugabo uko kugamburuka kugenda usikuvyara ko vyoroha cyane kugira iyo décision personnelle chaque jour bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kubyara ubuzima ndabaramukije mwese aho muherereye ndabaha ikaze muri kino kiganiro jewe ni Ingabire Belle Chancel musanzwe mumenyereye ndumukutsa kive kuri Action uno munsi tukaba twaronse umutumire reka tumusabe atwidondore turabanje turamuha ikaze kwanza ngahanye kuri Action Vibes TV wisange tumuha umwanya atwidondore atubwire ni aje apfa yego ndabahaye indamutso mu gitwe Kristo jewe nitwa Ines mba mu gihugu ca Sweden yego murakoze cyane nkuko nabivuze turabaye karibu muri kino kiganiro tugira tumarane muri uyu mwanya tugira tumarane hama twarumvise yuko muri Sweden hariho ihwaniro rya Mariba kandi n'uyu mwaka rizoba rero twashaka kumenya kuvyerekeye iryo hwaniro ingene bimeze ingene bitungwanije mbega iryo hwaniro gishimikiye kuki yego murakoze cyane ni ihwaniro ryo kwigina ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo no gusangira umwaka mushasha kunina hazimana ku mwaka uheze no kunina hazimana ku mwaka mushasha ni ihwaniro rero dusangira tukaririmba tugasenga tukumvirizanya tugahezagirana kuvyerekeye ukungera umwaka wagenze Noel na Bonane 2025 numva ari ibintu bihimbaye cyane ndibaza biba biryoshe rwose none iryo hwaniro mwese muvuye hamwe muvuye muri vili imwe muvuye hafi na hafi cyane hari ababa bavuye kure oya ni ihwaniro kubera igihugu ca Sweden n'igihugu kirekire
ni igihugu usanga tutabana hafi na hafi nico gituma turindira umwaka uheze abantu bahejeje kwifurizanya umwaka mushasha bahuye mu muryango kugira dushore natwe nk'umuryango kuko twarabaye umuryango kuko twizera umukiza umwe twizera Yesu Kristo nk'umuryango kugira dushore guhuza n'abantu bose usanga bavuye kure mihingo itandukanye hama bagashobora kandi ibintu rwakiri kare kugira ngo bitegure kuko abantu bafite ubuzima butandukanye hama abantu bakarondera ingene bashika muri ico kibanza bivaye n'ikibanza categuwe ico nico na ville bati kuko turatandukanya amaville imyaka yose. None uyu mwaka w'ubuhuha uriko mutegura gute mbega nta kivugo mufise mutubwira? Yego uyu mwaka iryo hwaniro rizobera mu gisagara citwa Vesteros ni gisagara kiri novuga hano hagati ngo si kure na kure y'ibisagara byinshi ni gisagara citwa Vesteros niho Mukama yashoboye kutwegeraniriza akegeranya abakristu n'abavukanyi dusangira dufise ukwemera kumwe bagashobora kwakira abo bantu ubunye hatuma abantu bose imyaka yose kuko ni ihwaniro ry'umuryango ni ihwaniro umuvyeyi azozanana n'ikibondo ciwe umva nta kibondo na kimwe kitatumiwe ni kuva ku myaka ubusa kuduga umupapa n'umumama bose bazoza bazananye icivugo c'ubu unye ni ukwizera kudatetereza ukwizera kudatetereza kwa kwizera kutagutuma umaramara ukwizera mu Mana kutagutuma ukora ibitari byo kubera ibivugavuge byo hanze ukwizera kutagutuma wigenza kutariko kubera ivyo abandi bariko baravuga bakoresha amaso yabo mugabo kwa kwizera kugutuma uhagarara kandi ukagira akanyamuneza ntugire umujinya ntugire ukwihebura mugabo kwa kwizera kugutuma ubayipanwe kwizera kudatetereza nico civugo c'uyu mwaka. Murakoze cyane ndizera tuzoshobora no kubibona naho tuzoba turi kure ngira tuzoshobora gukurikirana ingene bizoba byagenze. Hama ikindi kibazo nari numva nubabaza turabona ino ingene tubayeho nk'abakristu ego ibintu byinshi biragoye hari abajene benshi bagendera mu bintu bibi ndetse n'abantu bakuze none mwebwe hariya kristu hariya kwifashe gute mufasha abasaserdoti gute mu butumwa ibintu hariya byifashe gute? Ubukristu muri Suède burashoboka nk'ahandi hantu hose ubukristu rimwe na rimwe buragoye mugabo mu bihugu vya hariya mvuze mu gihugu canje usanga bugoye mu buryo butandukanye kubera abasaserdoti usanga ntidufise ahantu hose mu mavire usanga hatari umusaserdoti w'umurundi cyangwa umunyarwanda mugabo abasaserdoti dufise baratwitaho natwe tukabitaho so habamo ukwitanaho biragoye des fois kuko usanga kubera ubuzima butandukanye turimo ubuzima usanga bugoye cyane usanga uwo mwanya wari guha umusaserdoti umwanya wari guha igikorwa c'urukundo par exemple umwanya wari guha igikorwa ubutumwa butandukanye umwanya tutaboneka nk'uko wabyifuza mugabo Mukama mutima mwanda akagenda aragorora ibintu kugira uwo mwanya uboneke. Ubukristu rero hariya buri novuga nti buragabuye mu migwi itandukanye bivanye n'ingene uhagaze mu buzima uri kurabamo sico kimwe no muri iki gihugu cacu ciza usanga muhura mukayaga usanga muhura mugasenga usanga muhura mugasangira igikorwa c'urukundo hamwe
twe hariya anye kwa tubana kure na kure usanga ivyo bitadushobokera tukaca dukoresha rero bwa buhinga buguruka bunyaruka mugabo harimwo intambamyi zayo si mugabo birashoboka kuko ni kwa kwemera natangura kwa kwemera kudahagaze kuvyo ubona mugabo kwa kwemera vuga uti mu mana ndaharonka amahoro mu mana ndaharonka kanyamuneza mu mana hari abahezagirwa bahezagirwa n'icimana ikwirakora mu buzima bw'uwundi n'uwundi so turagerageza rero tukaraba ingene mu bice bitandukanye turimo by'ubuzima mu mwanya muto dufise ubuzima mu bisagara byinshi byakure na kure turimo ugasanga mutima arageranije kamwe aragahamagaye arahamagaye kandi arahamagaye ugasanga kwa kwemera urashobotse murakoze cyane kutwiganira ku bijyanye n'iryo haniro kandi turabifurije yuko byogenda neza bariko barabitegura bose abazofata ingendo ko byose bizogenda neza none kuki muba mwarahisemo ico kivugo hari ico mwisunze cyane yego cyane murakoze cyane kuri ako kabazo yego ukwizera kudatetereza twashimikiye cyane kuri jubile mu papa wacu y'umwaka jubile des jeunes y'ugwaruka izoba uyu mwaka nibazagira murabizi izaba muri juillet 28 juillet gushika 3 août aho papa atubwira ukwizera kwa kwizera kutamara amaza kwizera kutagutetereza nico civugo cy'uyu mwaka wa 2025 kwizera imana kandi ukayizera ufise icizigiro n'itekerezo yuko utazomaramara kwizera kudatetereza none ko nzi ko ngira n'abandi bantu barabashikira kwizera mu bihe bigoye kwizera kudatetereza bisigura kwizera muri bya bihe bigoye kwizera hahandi ataco witeze kuronka mu aho tu uko kwizera kudatetereza neza na neza mushimikiye kuki ego ukwizera kudatetereza gushobora kuba mu bintu byinshi bitandukanye mu bice by'ubuzima bitandukanye kwa kwizera reka dufate umujene adatinya kuja muri boîte umujene aja muri boîte umujene atakazagira arindiriye akazi umujene ashaka kwiga ngo ataburyagira umuntu ntabe nimba uri wizera ube muri kwa kwizera utamaramara kandi nawe uko kwizera ntikugutere umutima mubi ube amana akunda kwizera nkaba ntarashika kuri iki nimba ugiye muri iyo boîte mugabo ube umukristo muri iyo boîte ubwire ukwizera muri iyo boîte ureke ukwizera aba ariko utanga uri muri iyo boîte aho ushitse hose mu bice by'ubuzima nimba waraheje amashuri akazi kagateba ntumaramare ntuteterezwe nuko wizeye imana hama ntihagire ikiraba kwekinize ibi nta kazi gahari mugabo ugumane kwa kwizera kuguma kukwegeranya kandi kukwibutsa yuko imana izo kubara amazi nimba waratevye kuronka ibibondo ukwizera nikuje gutirigana mugabo umeruka ko ukwizera kwawe kutazogutetereza nimba waratevye nimba abandi bariko baratera imbere mu kubaka amazu nimba abandi bariko baratera imbere mu kugura amamodoka nimba abandi bariko baratera imbere mu kuja mu ngo mu kuronka abashingantahe n'abapfasoni ntibibe ibintu bigutuma wumva hinyegeje umwijima muri wowe ngo kubera iki ntarashika kuri irya ntambwe ngo kwizera kwawe kube nka GPS igutuma uvuga uti imana nizera ntizontetereza niko kwizera papa yariko atubwira ko abajene kwa kwizera umujene ahariho hose ashobora kuvuga ati jewe ndizera imana kandi imana yanje ashoboye imana yanje ntizontetereza nimba uri mu ngorane zitandukanye ingorane z'ubuzima ingorane z'uburyo ingorane z'umuryango ingorane z'amagara ubwiye kwa kwizera kutazokwigera kugutetereza
kwa kwizera abandi bashobora kurabisha amaso bakavuga ati none ujya Imana yizera irihe muri zya ngwara Imana yizera irihe ko atakaza afise kandi hariyo n'abaca batukwizera bakavuga ati none kubera iki binyana bigize iyo ndabireka ego mugabo niko rero ni irihwaniro ryacu naho yugariye ko twashatse kugerageza kugendana n'ibihe kugendana n'ingene umupapa wacu ariko aduhamagara ahamagara urwaruka ahamagara imiryango ati nimwizere kandi Imana mwizera ntizobatetereza hama uwari we wese akumva yuko ahamagariwe naho ahacengendera ko nsaba n'imiryango turi kumwe muri Suède byari hafi muri Suède ntireke guhaguruka ngo kubera ibyo bitabizi ahubwo hagurutswa nuko utabizi ugire curiosité soit curieux yo kumenya kwizera abandi bariko baravuga kwizera kudatetereza kumeze gute kwizera kudatetereza guhagaze gute rero mpimiriza imiryango iri kure na kure imiryango ivyumvise ubunyene imiryango izovyumva ejo kuko ihwaniro rizoba kuva ejo kuva ejo vendredi gushika dimanche mu gisagara ca Vesteros abazovyumva ejo bari hafi batigeze babimenya ntihabemo akantu kukujinyika cyangwa kuvuga ngo ivyo nuko atavyo twamenye mugabo bumve ko bashaka guhaguruka bumve ko bashaka guhagurutswa ati mbe uko kwemera kudatetereza gusa gute baze kuraba ingene uko kwemera kudatetereza nabo erega bashaka kuba bibaza ati ngo hariyo akantu twumve kuvuga ngo bijya byagenewe barya ngo ntibyabajyanye bijya iyo hwaniro si ya padiri Nyasi iyo hwaniro si ya padiri Matiyasi iryo hwaniro si rya patiri Terence iryo hwaniro ni ihwaniro mutima mweranda ahamagaye umwe wese mu izina ryiwe mu cubahiro ciwe mu ntege nke ziwe akaguhamagara ati ingo ndakuramutse nciye muri Chancel ingo ndakuramutse nciye muri Gaspard ingo ndakuramutse nciye muri Ninette ingo ndakuramutse umuntu ntiyumve ko ngo ivyo bihamagaye bamwe bakunda gusenga oya iyo hwaniro ntihamagaye bakunda gusenga iryo hwaniro rihamagariwe na cane uyo wese vy'ukuri muri we yumva yuko uyu mwaka yawuronsemo Imana yamuhagurukije ikamuha ubuzima haguruka kugira uze guhagurutsa abandi haguruka kugira kubera wicaye urashobora kubaza ati bijya byahawe abandi ubwo ugasanga hari ikintu kikukira hari icuri kurata icuri kurabura kubera ko utari mu bandi rero kuba mu bandi n'umugisha kuba mu bandi bihezagira wewe bigahezagira n'abandi muhuye umva naho wewe twataco wewe uzanye ingo abandi baguye ingo abandi baguye naho wewe waze ko atacu keneye inguha abandi nta bintu materiel novuga ngo byoza bikuzanye uzuze amahera no mugabo zana wa mutima wuzuye urukundo wa mutima wuzuye ukwemera hama ibisigaye mutima mweranda we yazoba yaguhagurukije wazoba yagukuye aho uzoburi we nyene wazomenya ibikubereye murakoze cyane kuduha tuganiriza byinshi kw'iryo hwaniro ariko imbere y'uko duheza nese akabazo babaza ngira hariyo n'abandi boba bagafise je ndakunze kubona abajene n'abandi bantu nyene bakuze bagenda hanze cyane n'amatemonyage ndonka ku bagenzi banje bari hanze bavuga yuko ibintu byo gusenga hanze bigoye none je ndafise ikibazo ni gute mungo buzima nyene ubwo bavuga yuko na ubuzima mode mubayemo hari itabapermeta nyene kubaho ubwo buzima bwo gusenga nagomba kubaza ni gute uri umuntu avuye no ugiye hariya hari abajene benshi baja hanze hari abajene benshi ariko baritegurira kuja hanze ni gute uvuye ino wogumana ubwo bukristo wogumana kwa kwemera waronse ino na yahe ma principe nka wewe ku myaka myinshi umaze ubaye hariya na ma principe woba warihaye nibiki wiha kugira ugume uhagaze n'ubwo bukristo urakoze cyane ikibazo kigoye kirimo ibice byinshi mugabo numva akantu ushobora kugusangiza bihagaze kubo tuyaga kubo tugendana nuko kandi nanje na experience mbona ngaha biroroshe cyane ko
umuntu aba umukristo biroroshe cyane ko umuntu abana n'abandi bari bazi Imana usanga wabiguyemo birakugwako hama ukaca ubijamwo ntutahura kenshi kandi urumva birafasha rimwe na rimwe birafasha kuko biranaguha n'umurongo kenshi umuntu akurikiza umaze rero kuja hariya wino ufise base uko base utahura ushitse hariya uragira hitamo rikomeye cyane hariya nta bikugwako hajya mu bihugu vya kure ntugwako ko ubaye umukristo uragira hitamo rivuga ati jewe ndashaka kuba umwana wa Yesu Kristo ndashaka kuba inkumi ya Yesu Kristo ndashaka kuba umusore wa Yesu Kristo uragira hitamo kandi yo hitamo siri hitamo gira no munsi ngo bice bibandanya ni hitamo gira mu misi yose bivanye nabo muhura bivanye n'akazi ukora bivanye n'ivyo ujamo bivanye n'ubuzima ubayemo ni hitamo gumugira igihe cyose ngaha biroroshe aha muri iki gihugu cacu biroroshe kuko uravyuka mu gatondo ugasanga urafise ahantu uje gusenga mu misa ya 6h du matin midi ugasanga kuri katedrale baruguruye ugiye mu misa utashe ugasanga hariho louange ugira winjiremo ugasanga ubaye muri ubwo buzima utigera wiyumvira na rimwe mugabo ushitse hariya harabaho ico kintu cuko umwanya wawe wose uguma urimo ibintu ukora hama tubamweranda akagerageza kwagaza akagurya kara rimwe na rimwe ukumviza cyane niwumvirize mugabo ukagera ahantu hitamo ugira un choix personnel ukavuga ati jewe ndafise ibintu byinshi nkora nta mwanya mfise w'Imana mu bisanzwe ndavye ibintu nkora nta mwanya mfise w'Imana kandi umuntu ashigiye kwisha mu bwenge bw'abantu urashaka kuvyumva mugabo kwera urumva tudakoresha ubwenge bw'abantu rimwe na rimwe tukeneye gukoresha ubwenge bw'abantu ukarekana umutima kakurongora kakwereka harabaho ico kintu cuko ugihe cyose ugira hitamo mbega uno munsi ko akazi nakoze kuva mu gatondo gushika mu ijoro ndafise abana shika ndaba ndafise umuryango shika ndaba mbega mfise umwanya uryushye peut-être bikakugora yuko uja mu gisabisho byo kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu mugabo ukagira hitamo ati reka naho ntagiye muri ako gisabisho reka nterera agasabisha abarimo mukaba muri ubwo bumwe mugabo urumva si ubumwe bukugwa ni ubumwe uvuga uti jewe ndagize hitamo ryo kuvuga ati tugira tubana physiquement mugabo tubane spirituellement c'est-à-dire ndabasabire hamamenye ivyo bariko barakora kuko utazi ibyo bakora ushobora kumenya n'usaba so nk'umujene rero ureka tuvuga ibintu papa nk'umujene bagira ave ngaho yo bariko aratwumviriza akavuga ati jewe ndi umukristo mugabo narumvise yuko ndafise ubwoba sinzi ninashika muri kiya gihugu ko nzobandana no mukristo no muganda mpumiriza ntagire ubwoba kuko nimba Imana izo biguhagurukije ikawukura muri iki gihugu ikagushira mu kindi gihugu nuko izoguha kandi izotegekanya ivyo ukeneye kugira ubeho sishatse kuvuga ibintu materiel sishatse kuvuga umutima wawe kugira ubeho kugira ntupfe kugira umutima wawe ubandanye utera nkuko bitegerezwa nk'umukristo izogendera shira mu nzira zawe ibikenewe mugabo c'est à toi de faire le choix c'est à toi de faire le choix kuko ntuzobigifise babagenzi bawe bagukwega uje mu rutazi ntuzobigifise umuvyeyi aguhamagara cyangwa uzoba no muvyeyi azoba ari mu bindi bintu azoba ari wewe n'Imana yawe umva c'est à toi de faire le choix kavuga uti kandi urumva iyo Mana ntuyiha umwanya kubera umwanya ari kirenga ku buzima bwawe uravuga ati mbega kugira mbeho mpeme bigenda gute kujya ngaburira umubiri ntashobora kubaho ko neza kugaburira umutima kugira nshobore kwandanya mbaho urumva ivyo byose ni ibintu umuntu ateza kugenda buhoro yiyumvira ati umutima wanje mafo kugira ishobore kubaho uko ndayarimo hama Imana ikagenda irarimo ntabwo banumva no mutera kandi sinovuga ngo hanze ngo nta kwemera kuhari hanze hari ukwemera la seule différence ni ukwemera ko hanze uraguhitamo hama Imana ikagenda iragufasha iragutora Imana ikagenda iragufasha ntishutora abashoboye iragutora mu ntege nke zawe ikagenda iragufasha muri shoma kandi uko kwemera no kwa misi yose si ukwemera bangabira uyu munsi ngo nzosubire kurondera umwaka uheze misi yose nguma ndondera ego cyane murakoze jewe ko ndabitahuye nuko ino
bivanye n'ukuntu tubayeho ino hari ukuntu tukira abana usanga ufise umugenzi canke ibintu bitugira vyo kwiga ivyo gusangira canke n'abavyeyi nyene dimanche utagiye gusenga iki n'iki bihano bikagukurikirana urumva ugakura wumva umengo ni itegeko gusa plus nyene ukura umutima mweranda nyene azara arakora muri wewe ugasanga ufise umugenzi akakubwira ati ngo tugende gusenga no musi ngo tugende muri wana gusa hari yanumva ari plus wowe nyene kubyironderera ukagereza muri wa mwanya mutonya wawe ukavuga ati malgré yuko bigoye malgré yuko atamanya afise reka namba ari uwo munsi rimwe mu ndi namba ari ikireka nkwe uwo mwanya Imana yego ni gutyo mbwa urumva tugashitubwira urumva nka twebwe je mvuga mu gihugu mbamo nka twebwe turafise abasacerdote benshi badufasha urafise umusacerdote aguhamagarira akaruanje abwira ati ngo turi n'ahazimana urafise mu kirimi cawe urafise umusacerdote aguhamagara ati ngo tugire agasaje dusangisha kure urafise umva twarahezagiwe tugirirwa n'ubuntu muri uyo mwanya kuko urumva hari ibihugu bitagira abo bantu bavuga ico kirimi cabo bavuga mu kirimi kindi mugabo nabo bapadiri baje basanga abakristu bahari bari basanzwe baje gusenga mu bisagara babamo hama hariho n'abandi bashoboye kumva ko inyota yabo isuye kuduga ko basuye gusenga mu kirimi cabo ivyo bikaca bibatuma baja mu butumwa mu bisagara babamo mu maparuwase babamo umva byarakije akariro byaradufashije cyane kugira abasacerdote badufasha batwumviriza abasacerdote batwibutsa ico turi umusacerdote akubwira yuko ubuzima budahagaze ku byo ufise budahagaze ku byo ukora budahagaze ku byo ubona ubuzima budahera nakwizera kudahera kakayemeza kadahera gahagaze mu gusangira ijambo ry'Imana n'ubundi muntu mudasangiye urukoba mudasangiye ivyiyumviro ururimi mu kumvirizanya hakabamo uko kuntu ko kuba disponible urumva ivyo vyose haraba n'abandi bavukanye badukurira baje kera batugiye imbere umva ugasanga buhoro buhoro me ntawe ugukwega umva iyo nishwa jewe ngira nkavuga ni padiri ko yampamagaye umuvukanyi wanje ko yampamagaye ngo ngirige ngo dusangisha bisho nkita umva rero ko kwita uko kugamburuka kugenda kuvyara kuba sensible muri wewe bwati numva shonje uyu munsi mugabo plus uja kure plus ushika ukaba muri désert personnel ukaja kure au début biragoye mugabo ni bica dusaba yuko umuntu adaheberana usidira uhamagaye naka ugasuka muhamagara ugasuka ukamuhamagara mugabo uko kugamburuka kugenda usikuvyara ko vyoroha cyane kugiyo decision personnelle chaque jour ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye kuno mutuganirije ariko je ndafashije cyane hama ndanabifuriza urugendo rwiza aho muzosubira ari inyuma muzobatura amadukirize n'ihwanirize rigende neza mwari kumwe na Ingabire Beri Chancel kumwe na Ines ndabifurije umwaka mwiza ndabifurije umwaka wuzuye ukwizera kutamara amaza ndabifurije umwaka utazobuhagaze ku byo tubonesha amaso yacu ku bizotugora bizotugore mugabo tube muri bwa bumwe n'Imana hama ivyo Imana ibona tutashobora kubamwo ibiducisha inyuma umukama abahezagire mwese abatime bo muri Axia Vibes TV abayikurikirana umukama bahe umugisha kenshi turakunda kuvuga ngo umwaka ngo uzobe umwaka wuzuye amagara meza wuzuye akanyamuneza ibyo byose ndabifurije mugabo je ndashaka kongera ko uzoba umwaka wuzuye ukwizera kutanyigisha kutanyegeshanya nuko ibintu biko birahinduka byacu mugabo kuzoba ukwemera kutuma duhagarara mu kanyamuneza no mahoro y'umukama murakoze